Kaze mu kiganiro umutekano mushikirizwa n'igisata co kumenyesha amakuru mu bushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano. Harashize imisi itari mike hibonekeje ingwara y'ibihara vy'inkende mpox mu mpfunyapfunyo y'ururimi rw'icongereza. Ubushikiranganji mu vyo bujejwe harimwo amagara y'abantu bukaba bwaratangaje ko iyo ngwara ari kiza kw'igenekerezo rya 25 z'ukwezi kw'indwi uyu mwaka nyene, bwongera burashikiriza ingingo zikwiye gukurikizwa mu kucirinda no mu kukigwanya. Gushika ubu biramaze kugaragara ko mu bamaze gupimwa iyo ngwara bagera ku 1784, abagera ku 707 basanze bagwaye iyo ngwara ari aho mu gisagara ca Bujumbura. Mu ntumbero yo gufasha abanyagihugu kwikingira no kurwanya ico kiza, ubuyobozi bukuru bujejwe gukinga ibiza no gutabara aho vyashikiye buriko burakora ibikorwa bitandukanye. Abari mu gisata co kumenyesha amakuru mu bushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano barishikiye hamwe mu bice vy'igisagara ca Bujumbura ngo birabire ibiriko birarangurwa n'ubwo buyobozi, aho basanze hamaze gutangwa amazi meza ahatari hake nko mu Buterere, Kamenge, Rubirizi n'ahandi. Umuyobozi mukuru ajejwe gukinga ibiza no gutabara aho vyashikiye, General de Brigade de Police Nibaruta Anise, aratubwira ivyo bamaze kurangura mu ntumbero yo kurwanya ico kiza mpox. Nibutse bwa mbere na mbere yuko ikiza giturutse ku ngwara y'ibihara bifatiye ku nkende, vy'ukuri nikiza kuko uravye ibitigiri dufise uyu munsi kuva kw'igenekerezo rya 25 z'ukwezi kw'indwi umwaka wa 2024, aho nyakubahwa umushikiranganji w'amagara y'abantu amenyeshereje yuko Burundi bwatewe n'ico kiza ciyo ngwara. Uyu munsi ibitigiri birerekana yuko abagwayi ari benshi. Kuhera kuri ya tariki ya 25 twezi kw'indwi 2024, dufise abantu bamaze gupimwa iyi ngwara 1784. Muri abo harimwo abatowe ko bagwaye 707. Muri abo bantu rero 707 bagwaye, abenshi tubasanga mu gisagara ca Bujumbura. Igisagara ca Bujumbura gifise uburere bw'ubuvuzi butatu. Muri iki gisagara ca Bujumbura ku 707 bagwaye dufise abantu 427 bari kwa muganga bagwaye iki kiza c'ingwara y'ibihara ifatiye ku nkende. Mu gice kirimwo komine Ntahangwa dufise abantu bari muri district sanitaire, no kuvuga akarere k'ubuvuzi ko mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura, abantu 303. Bivuga yuko mu bantu bagwaye ibice 60% tubasanga mu gisagara ca Bujumbura. Ari naho rero mu manama tugirana n'ubushikiranganji hamwe nabo bose bafise ivyo baterera kugira ngo iki kiza kiranduranwe n'imizi, mu gisata ca protection civile turaterera kubera yuko abantu basabwa yuko bakaraba kenshi amazi meza. Amazi rero twebwe turayatanga guhera igihe hari kiza ca kolera. Twarakoranye n'ishira hamwe amazi wota, aho muri iki gisagara ca Bujumbura hubatswe amazi ava mu kuzimu bita forage, amaforage 35. Muri ayo harimwo 18 yo muri komine Muha, harimwo na 21 ari muri komine Ntahangwa. Ibi rero vyarafashije kuko Regidezo bace badufasha gushirako umuyaga nkuba kugira ngo amazi aboneke mwijoro no ku mugoroba no ku murango. Ibi rero vyaradufashije, aya mazi arafasha rero kugira ngo abantu bashobore kwikingira iki kiza. Afise amatangi manini twita bladere dushiramwo amazi, amabene gihugu bakaza kuvoma mu bice vya Tenga na Rubirizi. Aho naho nyene rero tuguma turiko turashiramwo amazi meza. Aya mazi mubona rero na amazi bashobora mbere no kunywa canke gutekesha. Turafise tuvyonse ubufashwa bwa UNICEF, twaragize ibikono 6 twashize muri aya makomine 3 agize igisagara ca Bujumbura, no kuvuga ibikono 2 ku ikomine. Ivyo navyo nyene ni bikono bifise ubushobozi bwo kwakira amazi angana na 10,000, amaritiri 10,000. Ayo rero
tuguma ku munsi turiko turashiramwo amazi nayo nyene arafasha. Tuvuganye na UNICEF kandi baremeye yuko bagiye kutwongerereza ibikono 14 kugira ngo dukwiragize hirya no hino abene gihugu bashore gushikira amazi. Ivyo rero bigiye gushigwaho muri indwi bizoba bimaze gutangura kujaho, tukaba twizeye ko mu minsi mikeya ivyo bikono vya UNICEF bizoba vyagiyeho. Ahatari ivyo bikono naho turavomera bene gihugu tukabaha amazi, turahagarara ahantu tubona yuko hari abene gihugu benshi bakeneye aya mazi bakavoma, ariko n'igikorwa kitoroshe kuko nkuko mubibona kuzovoma ikamyo ifise amaritiro 200,000 ukayaheza uyavomesha ibido y'iritiro 200 bifata umwanya munini, ariko navyo birafasha. Turatanga amazi rero ku bitaro, turatanga amazi kuri hôpital militaire Rwakarede, CMCK polyclinique ya Bujumbura, aho turabaha amazi. Turatanga amazi n'ahantu hari abantu benshi nko muri prison centrale ya Mpimba, turatanga amazi ku mashuri, kuri lycée Skeppels yo mu Nyakabiga, turatanga amazi no kuri petit séminaire yo mu Kanyosha, ariko kuri petit séminaire yo mu Kanyosha yoyo barafise ingene bigize kuko ubu barashoboye kuzana amazi, ariko turaza turabafasha kubashiriramwe mu bikono. Turatanga amazi no ku masoko nk'isoko ya Kamenge, amazi ya Regideso ntahashika, tugaca rero tugenda tugashiramwo mu bikono bisanzwe bihari. Ni igikorwa rero tubandanya dukora iminsi yose kandi ni igikorwa ciza kubera ko kirafasha bene gihugu kugira ngo bashire gushikira amazi. Hambavu yo gutanga amazi meza ku bene gihugu bo mu makartier atandukanye y'igisagara ca Bujumbura, ngo baratanga kandi na za rusehabaniha mu gihe hari abafashwe n'iyo ngwara kugira ngo bashikanwe kwa muganga mu maguru masha. Ikindi dukora nuko iyo batubwiye umugwayi turafise ambulance afasha kugira ngo ajana abantu kwa muganga bagwayi. Hanyuma tubandanya duhimiriza abene gihugu kugira ngo bayikingire, na cyane cyane duciye muri ya migwi twita comité communautaire de réduction des risques de catastrophe. Ni migwi twashizeho y'abantu 13 mu quartier no ku mitumba. Aba bantu rero tugasha tubasaba yuko baza barabwira abandi inyifato bogira. Iyo umugwayi afashwe n'ingwara kwa muganga baratubwira, abahinga bo kwa muganga baratubwira ibimenyetso. Duhimiza rero yuko bumvise kimwe muri bijya bimenyetso, hariho kumeneka umutwe, gushuha, abantu bakibaza ngo ni malaria, abakantu bagashuha, bagacika inkokora, bakagira amagara make, bakababara mu muhogo, hanyuma ku mubiri hakaza ibihere. Iyo rero babonye kimwe muri ivyo bimenyetso tubahimiriza yuko baca baja kwa muganga. Twebwe rero iyo batubariye yuko hariho umugwayi canke uwo bicuze yuko yoba agwaye, turabanguka kuja kumutora kugira ngo tumushikane kwa muganga. Muri zone Buterere eka n'ahandi hamwe mu gisagara ca Bujumbura ngo haramaze kwibonekeza ico kiza ca Mpox. Abajejwe intwaro muri zone Buterere ngo baritwararitse ico gikorwa co guhimiriza abene gihugu barongoye kugira ngo bikingire ico kiza. Mpox yarahashitse mugabo kubera impanuro twagiye turahabwa n'abajejwe amagara y'abantu, medecin provinciale na do district na mustantere eka no mukuru w'igisagara cacu twarazikoreye ko cane, nta maka menshi yabonetse. Tumaze gukurikiza impanuro twagiye turahabwa, nukuri haraciye ikiringo c'indwi zitatu ata muntu atowe iyo ngwara. Iyo hagize abafatwa hariho ambulance tuca duhamagara ubwo nyene ikaciza gutora uwo muntu agwaye bakaca bamujana mu bitaro. Mbere tuboneyeho no gushimira leta y'u Burundi, yoyo yasizeho umugambi wo kuvura abagwaye iyo ngwara ku buntu. Turabizi ni ku buntu, ariko kuri leta yacu bitwara amafaranga menshi, nico gituma natwe dushiramwo ingufu nyinshi zo kugwanya iyo ngwara. Hanyuma uwufashwe n'iyo ngwara twega abajejwe intwaro tuca tubimenya ubwo nyene ko dukorera muri ya nyabune. Mbere si nyabune gusa, turafashanya n'abaremesha kiyago bakwiragiye mu makartier yose. Buri munsi buri saha tuguma dusaba aho habonetse umuntu afashwe n'iyo ngwara. Biratworohera rero kubimenya, hanyuma tukaca tubimenyesha natwe abaturongoye n'abajejwe amagara y'abantu. Sinogenda kandi ntashimiye Croix Rouge
kuyo hatowe umuntu afise uwo mugera w'iyo ngwara baca banyaruka nabo nyene kuza kuhapompa. Abo rero no kuri baradufasha muri byinshi, turabashimiye cyane, bumve yuko tubafise ku mutima, ko tubashimira ku kwitanga bagira. Abanyagihugu nabo mu manama ya misi yose tubakoresha, twege tujejwe intwaro, barabikurikiza ibyo tubasaba, gukaraba imisi yose n'isabune, igikorwa cyose bagiye gukora, bahejeje gukora, amazi kabisa barayaronka, nta ngorane ndende zigihari. Kandi turashima n'abajejwe umutekano, aho haziye iki kiza mpox, nukuri nabo nyene bavuze ati aya ntakwiye, reka natwe dusahirize dushireho amabraderi kandi tuze turayabazanira muri kamyo sterne. Ubu rero kamyo sterne irazana amazi, abanyagihugu umunigano kacuba muke kwaya mabombo mubona ya mazi water, bamwe baca bavoma kwizo braderi, abandi bakavoma kuri kamyo sterne. Nukuri turakenguruka inzego z'umutekano, zijejwe umutekano, baratwitayeho cyane muri zone yacu ya Buterere. No muri zone Kamenge muri mirango ya kabiri aho twagendeye ngo bararonswa amazi mu mabraderi yunganira amazi yo mu binogo, ariko bagasaba ko abatararonswa amazi yo mu matangi muri ako gace nabo nyene boyaronswa, kuko ngo birabagora iyo bagiye kuvoma ahandi hari ayo matangi. Barayimenye ubu byerekeye ubuvuzi, ahibonetse hose baba bahashitse, bagaca bakira uyo muntu ubwo nyene, bagaca bapompa, bagaca bamujana hariya mu bitaro. Turashimira leta yatuzaniye amazi kugira bagire isuku, ubundi bw'amazi nga mu mirango ya kabiri yari make. Leta turayishimira cyane kubona yatuzaniye amazi water, ubu kabiri kiratuzanira amatanki. Twashaka ko yokongerereza amatanki abe menshi mu mirango ya kabiri, kuko nko hagati nta matanki ahari. Kuri kujya 15 hariya tuhana umupaka na Gatunguru nta mazi ahari, ko na Croix Rouge yarigeze kuza gupima, ipimye ntiyagarutse kuduhereza iyo tanki. Ko twagiriye ntuze batugiriye rimwe na mirango ya mbere barabazanira irya tanki ya Croix Rouge, ariko ubu cyenda nararindiriye ko mirango ya kabiri itanki mu mirango ya kabiri bayituzanira nayo banzaniye. Barasaba ko Croix Rouge yogira ningoga kugira tuzanire izo tanki zibiri za hariya kujya 15. Barashikirwa mugabo si nka bose, hari hakenewe hariya hagati hariya kujya 15 no hepfo ku musufe. Hariya ku musufe nta mazi bafise, hari hakenewe rero ko boza tugashira yindi tanki hariya ku musufe, ko abo ku musufe barahangayika barinda kuduga ngaha. Twaraganiriye kandi n'abanyagihugu bo muri zone Buterere na Kamenge, baratubwiye ibyo bazi kuri iyo ngwara, uko bayikingira, eka n'ingene bayivuje bamwe mu bayigwaye. Bose twaganiriye bagashima ku gikorwa c'ubuyobozi bukuru bujejwe gukinga ibiza no gutabara abo vyashikiye, kukuntu bitwararika ico gikorwa cyo kubaronsa amazi meza kandi akwiye yunganira amazi meza ava mu binogo bari basanzwe bakoresha. Azadufasha neza cyane, kuko nk'ubu ku mabombo yo mu mihana nayagize hose yari yakamye kuhereje, nitwebwe turonka amazi, twese twaratana amazi twari dufise. Ahubwo turashimira Imana, nk'umuntu agere nabuze na rimwe mu nzu, n'abana bagiye ku ishuri batariye kubera kubura amazi. Atunezera abana bakaronka ukuntu boga kandi tukamesura, bakoga, tugateka, tukaguca ico abana bafungwa kubera ayo mazi nyene. Kuko iyo twayabuze ntitwoga, abana ntiboga, ntibamesurirwa, baca bagenda ku ishuri batoze, impuzu zitamesuye natwe nyene, kandi byose gaca bivamo yasuku nke nizo gaca zaduka kubera iki kukubura amazi twifashisha. Yirinde, urumva batubwira yuko kizira kuramukanya kandi kuja hamwe, urumva nkaho hantu tuba tuyigwaye. Kandi ikindi cya kabiri nko kububatse kizira gushurashura kubera iyo ngwara.
mukaguma n'uwo mu nzu twebwe niyo mpanuro baduhaye kwa muganga umunsi dusohoka rero ngomba nakujindwi no munsi nasohotse kuwa gatatu ko batubwiye ati umwana umuranye igihere vuba ucumwe rukanza kwa muganga bivugwa ku buntu kabisa batwakiriye neza abanje hariya kwa ntiba bamaze kudupima mu minsi 3 baca baguha inyishu bamwe bajana kuri wa kareda abandi ngaha kuri kiriniki je nivurije kuri kiriniki turiko turavoma amazi batuzaniye n'imodoka amazi arasanzwe ahari ayo baduhaye mugabo ya nayo ni meza cyane kuko ajya turayakoresha ibindi bikorwa byo guteka no kumesura ariko aya nayo menshi tuca tuyavoma tukayashira mu nzu kugira tuyanwe kuko aya mazi turayashima ni meza cyane ariko ajya batuzaniye basanzwe barubatse iyo tuyanyoye turagwara inkorora cyane kuko arimo ibintu bisa na vere iyo amajiji imisi 3 mu ibido usanga arimo ibintu bisa na vere ntituyitaho kuyanwa tunwaye batuzanira n'imodoka keshi iyo bishitse tukabura amazi ingwara zirashobora gushika ngaha mu ikariti iwacu ariko iyo tufise amazi naho kuko nkubi baduhimiriza gushiraho ubudobo birashika tukabura amazi dushira mu budobo ariko muri iyi minsi turashima kweri baratuzaniye amazi neza ku rugero rushimishije turasaba ko baduha amazi ajya asanzwe ari mu mabombo yacu ajya regidozo kuko ayo ntaboneka neza tufise amabombo mu mpango ariko yo turashobora kumara n'ukwezi tutabonye amazi ku ibombo tukaba dufise amabombo mu nzu mugabo tukabura amazi nigiye bahora bapfuma bakayarekura ni mwijoro twarayavoma ariko ubu ni mwijoro ntakiza dutegera ya nyene azanwa n'imodoka muri make ikintu kiriko kirakogwa no guhimirizwa n'abaturongoye mu ntwaro muri quartier no muri zone yacu kugira isuku uretse n'ubwo muri wa mugenzo w'ikirundi bitugora kuramukanya baratubwira ko atari na vyiza kuramukanya cyo twakora ubwa mbere cyo tubanza gushima ko twaronse amazi kuko amazi nibwo buzima muri ico gihe rero no kuvuga yuko dutegerezwa kugira isuku aho tubaye kugira ngo twirinde ico corezo c'iyo ngwara y'inkende amazi ari ngaha anye n'umugambi wa leta kuko nta mwene gihugu yabikoze byakozwe n'umugambi wa leta utuma aya mazi ari ngaha dushikira leta icyo tuyisaba nukugwiza aya mazi kuko twege nimba twegereye hari abafata ibirometero baje kuyarondera hari ahantu amazi atarashika hari ya hepfo nyakubahwa yahavuze ku musufi ngira na je nawe tuko turaganira nawe bibabariye aho hantu ku musufi nta mabomba ya leta ahari usivye yari mu mpango nayo nyene ataboneka neza iki kindi twokongera ko nk'abene gihugu murabona ko duhimirizwa kugira isuku muri make nta murundi yarakwiye kubwirizwa kugira isuku haba byari muri kamere y'umurundi n'umurundi kazi ahubwo bibaye ngombwa kugira twirinde izo ngwara zose zivyaduka si niyo ngwara gusa ingwara zituruka ku bijanye n'isuku ni nyinshi hamwe umuntu atokora isuku aherereye ahubwo bibaye ngombwa kuko umuntu wese yategerezwa kugira isuku haba barabicokogwa cigihano kugira ngo isuku ribe aho duherereye twirinde tucungere izo ngwara mu kibano tuzirinde n'abandi abajejwe intwaro baratera kamo abo barongoye gukurikiza amabwirizwa y'isuku no gushira utudobo turimwo amazi meza hamwe n'isabuni ahantu hose haca abantu benshi kugira ngo bagume bikingira ico kiza ca mpox kama twama tubaterana isuku bama bacariya baraza kuri zone bakatubwira kuri duhimiriza isuku kugira turabe tugize turaja mu ngo turabe ma toilette ko ameze neza turabe ko bashizeho twa tudobo tw'isuku ubu rero ikintu ubu muri no misi tuguma tuzunguruka mu makartie turaba buri botike abantu bafise ibintu ama restaurant kugira turabe ko bagira isuku ko bafise bamaze guterekaho twa tudobo tw'isuku abanyagihugu tubasaba na ntaryo twebwe tujejwe intwaro gukurikiza amabwirizwa y'isuku nkuko twama basiguriye kandi turabona ko benshi bavyitaba turahera nkako ahantu hakoranira abantu benshi tubahimiriza gushiraho utudobo
tuzuye amazi meza nk'uko bayaturonkeje bayavome bayakoreshe. Icyo tubasaba gushyiraho utudobo turimo amazi meza n'isabune ku mabotike, ku mashengero, ahari udusoko, ku matwareti. Umuntu avuye muri twareti aca abanza gukaraba n'amazi meza n'isabune. Nico gituma tubyishimira kubera uwo mugera w'iyo ngwara mpox nukuri turabona yuko turiko turawugwanya twivuye inyuma kandi turabyishimira gose. Nkabandanya rero mpimiriza abanyagihugu turongoye na ntaryo n'uwo bagushika batarumva ayo mabwirizwa y'isuku abyumve ko nta wundi muti atari wo kugira isuku ryaho tubaye. Umuyobozi mukuru ajeje gukinga ibiza no gutabara aho vyashikiye atera kamo abajejwe intwaro, igipolisi n'abamenyesha makuru bamwe bose mu byo bajejwe ngo bahimirize abene gihugu kwikingira ico kiza ca mpox. Ico dusaba cyane ico dusaba intwaro, abo mu ntwaro bahaguruke by'ukuri. Iki kiza ni ingorane ikomeye, bahaguruke bahimiriza abantu bashire mu ngiro zijya ngingo mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu batubarira kugira abantu bashobore kwikingira. Abakabiri dutera kamo ni igipolisi cy'u Burundi. Igipolisi cy'u Burundi kije ku mitumba, kije mu makartier, kirabe yuko hajya ahantu hahurira abantu benshi hariho twa dukono turimo amazi meza n'isabuni kugira ngo bahimirize abantu gukaraba. Hajya abantu bahurira ari ku masengero, ari ku masoko, ari mu mabiro, ari mu makartier. Igipolisi kubera iyi approche ya police communautaire, igipolisi cegereye abene gihugu kibandanye gihimiriza kugira ngo abantu by'ukuri batahure yuko iyi ngwara ari ngorane, kandi iyi ngwara kugira ngo ihere ari ugushira mu ngiro zijya ngingo baduhanura abo mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu. N'abamenyesha makuru turabasaba yuko mu biganiro bategura bashiremwo iki guhangana n'ikiza cy'iyi ngwara y'ibihara ituruka ku nkende, babaze abahinga bagume babandanya basigura kuko kwigisha nuguhozako. Abamenyesha makuru rero mu maprograma batanga mu maradiyo, mu binyamakuru bitandukanye, bagume bariko barahimiriza kugira abantu batahure, kuko uravye hirya no hino urabona vy'ukuri ko zijya ngingo zitubahirijwe. Abantu bararamukanya bakagwana mu nda bagasomana. Aho rero niho ifatiro ry'iyi ngwara, na cyane nko gukabukanya impuzu, umuntu kuryama hajyamye umugwayi, kwambara impuzu yiwe, ivyo byose nibituma ya ngwara iguma igwira, abantu baguma bariko barandura. Ivyo rero kumenya ibiyituma n'ingene iyo ngwara igenda irarandagata, akaba ari byo rero tugwanya. Abamenyesha makuru bafise uruhara runini, na cyane rero n'abene gihugu bonyene ubwabo bavyumve, bareke kwica amatwi. Hanyuma ikintu cyo guhuza ibitsina biciye mu busambanyi ni ikibazo gikomeye, kuko ifatiye muri ivyo bice by'ukuri biragoye ko umuntu akira. Baratubwira yuko umuntu naho yoba yakize ari umugabo amara amezi 3 akibandanya yandukiza muri iyo nzira. Rero ni ikibazo gikomeye, akamo kugutera nabo bose, intwaro, igipolisi, abene gihugu bwaba bamenyesha makuru, mu masengero, abapastori, abapatiri, mu nyigisho zose batanga, bafata umwanya iyi ngwara bayivuge, babwire abantu kugira ngo tubandanye twikingira iyi ngwara. Aha ni ikiganiro kirangiriye, nawe utaha. Yemwe nshuti zanje ngunda, nakindi nifuza ku mutima, taruko amagara yororanirwa. Ubonye amagara guhindutse, wibuke ko aseseka ntayorwe. Yemwe nshuti zanje ngunda, nakindi nifuza ku mutima, taruko amagara yororanirwa. Magara make akesha amajoro, vyoba vyorikesheje muganga. Yemwe nshuti zanje ngunda, nakindi nifuza ku mutima, taruko amagara yororanirwa. Umenetse umutwe, bibwire muganga. Ufise umusonga, bibwire muganga. Uvunitse aho hose, bibwire muganga. Yemwe nshuti zanje ngunda, nakindi nifuza
ku mutima